none uwi wawe nawe ari hehe cyo wanje ndamurongo nturamuronka akwere asigaye agaye ibitenge n'impu bifatanye nangahe cyome erega babundi arakaza ayo yose nangahe 15 erega kumbe ibintu birakomeye aya nayo nangahe ayo ni 15 hari umengo agumye uvuga ngwe ayo ni 15 Hosanna ni mambo haleluya Hosanna maombi haleluya haleluya navanda kidangaye azabi reka tubaramutse tuvuga ati bwake cyangwa umwiriwe bivanye naho muherereye cyangwa n'amasano ko murabira ko ino mbonesha kure no vuga ati toujours ni KP1 aha turi ni muri province Gitega commune ni Gitega umutumba ni kibiri uno munsi rero turi kumwe n'umuntu ngaha mubona sinzi ko ari umushinga naye nuko ari umusore ariko arabibwira hanyuma murabona turi kumwe n'umumama ahetse umwana ariko yabuze kumufata mu ntoki sinzi ko biza kumworohera so reka rero kumbure babidondore hanyuma tuje ku idonido y'igikogwa mwamwitwa bande cyane tutizonge Nrya ni twizonge Nrya okay mwabyumvise tuyisenge Ezekiel hanyuma turabona uwundi bari kumwe ngaha iranyumva Rayisa ndumuvukanyi wiwe ndimushikiwe urazi yuko ariko nari mu mutwe nkibibona niciye nibaza yuko babura umufasha wiwe oya ndimushikiwe mama sihari mashi mwari kuba muberanye kweri oya noneho sivyo oya ni musazanje urihombe oya intana kimwe none uwi wawe nawe ari hehe cyo wanje ndamurongo nturamuronka akwere asigaye agaye ibitenge n'impu abuze ibitenge n'inzu yego ngabo ndikanda biraba buke aho guha igitenge inzu wosha ugacupanga yego inzu wo ipanga nyene igitenge wakirose yego ntana kimwe byose hariya mwavyumvise yuko igitenge akirose inzu yoca yipanga gacazana umugore kije ntana kimwe kwere igitenge akirose gusa umugore yo wamutsanye werera igitenge hiyo gitange kugira ngo umugore aboneke nesibyo yego kandi uramukeneye yego umva umushaka gose oya ayo vuga cyane uko oya nyemuke buke cyane cyane oya ariko oya tebuke ko shaje ko ndamushaka cyane rega naje ndi umusore oya ariko none ufite ibyangombwa ibyangombwa newe nta byangombwa oya mbude inzu no kugira byangombwa umugore akeneye mu gasinzu oya isahani byo kurirako umugore agufise waba afise byo reka so mwumvise yuko twaje mu kiganiro murabona yuko turiko turaganira n'uno musore nimbaza yuko bikomeye cyane ariko murabona yuko kumbure hari ukuntu tuganira bimeze nibaza yuko tugomba tuje ku idonido y'icatuzanye twaje kuganira kubera hariho ikibazo coba carabaye kuri we kumbure ico kibazo catuzanye tugomba tuganire eske ico kibazo cokemuka gute uno musore ntimubone kumbure turiko turaganira muga murabona ko mu kuvuga bimugora sinzi impamvu kuvuga bimugora ariko uko biri kose turi kumwe n'uwundi muntu ngaha kuvuga bitamugora cyane n'uwo murumva aravuga murumva ko turaganira ibintu bitari bike ariko reka uno muntu turi kumwe nawe abidondore hanyuma acavuga impamvu uno musore turiko turavugana mubona bigorana
Yego bidondora abantu bariko baradukurikirana. Ego, je nitwa Iranyumva Raisa. Jewe naje nakuze mbona uwo muhungu wacu tuvukana ari kimuga. Mama ariko arabitubwira yatubwira yuko haheze iminsi 3 yaciye atangura aragwara araremba, aragwara gose. Hama rero niho mama yatangura kuza aramuvuza aramujana kwivuriro hiyo ku Mutwenzi aho subona yatanguye kumera nuko niho yakiriye niho yatoreye mitende nahandi kuvuga ntiyavuga kutambuka ntiyatambuka yagenda imvura naho yagwa yamunyagira ngaho nyene naho kurya baramutamika ku toilette bakamujana ivyo byose barabimukoreye mugabo baragiye ku Mutwenzi baramujanayo hama baramukorera bikeyi kudufaranga twari dufise niho yatoye agahengo aramera nuko mugabo kugeza ubu bagoma batubwira iyo batwari dufise nk'amahera bamusubijeyo akiga akagira bakasubira bakamuvura n'ukundi agakira bakaraba yuko yoteratera intambwe agatambuka byo yuko byo agatambuka bikwiye muga kubera uburyo ubu Imana yabaye iramutugereza ngaho kunyene mu bibona meze turabishima uko ameze ubu kweri. Ndabona yuko kubisanzwe bisa nuko biriko biraza none ubwa mbere yaravuga neza. Oya ntiyavuga yagumira ngaho nyene ntiyavuga ntiyava hasi yaho hose yatoye mitende ari uko bamujanye aho kwiryo vuriro ryo ku Mutwenzi. Mbega kwiryo vuriro ryo ku Mutwenzi babasabye amafaranga ngana gute byagenze gute kugira ngo ashobore gushika ngaha ageze? Ico gihe twaratanga amahera atari make gukubera twamuhira nk'umwana agiye kwishure ku gice badusaba 45. Uwo muzungu ahakora rero ubu nta ukihari ubu bica bisaba yuko ngo tuca tumutangira amahera menshi. Mbwabwiye yuko bino bintu byoshobora guhera. Batubwiye nyene ko vyohera bakamusomesha agatangura no kwishuri mu wa mbere akiga kanaraganira ari kumwe nabo bandi bana baba bari kumwe. None ufise imyaka ingahe? Navutse muri 2000. Yavutse muri 2000. Afise imyaka 25. Afise 25. Wore uvuga uvuga uko yoshobora gutangura uwa mbere. Bari badusavye nyene iyo twari dufise nk'amafaranga ko musubije kwishuri agatangura mu wa mbere agaca ubwenge hamwe n'abandi bana bari kumwe. 25 yoca yaza afise imyaka 31. Urumva ngana uguca ubumenyi nyene kugira ngo barabe yuko yoja hamwe n'abandi. Muga 31 kubisanzwe nagoma ndabibutse yuko umusore wo mu Burundi ni imyaka 40. Umva 35 abaye yakize vraiment byo bari ibintu respect mu Burundi vraiment yoshinga intahe arigiye wosanga ari wabaye president kuko aba president murabona baba president afise imyaka 50 60 president wa Amerika afise imyaka umenga 40 okay abayizi iyo murayizi muce mu complete mugaba arakuza arenze imyaka 70 nawe wumva kweri akize kuri 35 kweri mumva to bari sawa. So bababwiye yuko uburyo bwogenda kugira ngo ashobore gukira bwo babungana gute? Oya ubu sinovyibuka neza kukubera haraheze igihe kitari gito ahevye kwiryo vuriro ubu borinda kuza kubaza ingene ibintu biriko birapangwa kuko nk'ubu twe ntiduherutse kuva avuyeyo. Murakoze cyane wewe ndakubona mbe wavuze ko witwande Tuyisenge Ezekiel. We nka wewe wumva wewe ukuntu umerewe wumva boshobora kuba umuntu ameze neza ukumva ko amashure woyiga? Yego cyane nyene. Mu wa mbere primaire bagushizeyo woryohe? Yego. Mugura ntuzi no kwandika? Oya. No gusoma ntabyutse? Itewe gusoma ndabizi bukebuke. Wabyigiye? Kwishuri. Aho bari bakujanye ubwa mbere ku Mutwenzi? Amahera umuntu yoguha yose woshobora kumenya ukungena ameze? Wo kubarira nk'ibihumbi 10 woshobora kubimenya? Yego. Aya nangahe? Hinge ndabe kushobora kubimenya? Ukabiyobegwa rero uzobufashwa. Erego urashobora kubungana uko mugabo ugasanga biransa. Besha ubwo sinayataye ndako. Okay, aya nangahe? Aya ni 5. Kumvise ko yamenye ngo aya ni 5. Yatore.
bifatanye nangahe 10 erega wabundi arakaza ayo yose nangahe 15 erega kumbe ibintu birakomeye aya nayo nangahe ayo ni 15 hari umenga wagumye uvuga ngwe ayo ni 15 murabona yuko kubisanzwe umusore mwiza bikunze ku myaka 30 akaba yakize murabona ko byaba bimeze neza cyane rero hari abantu bariko baradukurikirana gira akajambo wobabwira kugira kumbure bagufashe umeregwe neza ikintu cokenewe kugira bagufashe niki kujana kwishuri kugira none kwishura kujanye bakubwe ko wocukira kwe yego wewe igikenewe nukuja kwishure gusa ugiye kwishure wo bukiza yego ntanakimwe byose none wiganye n'umwana w'imyaka 6 nawe ufise 25 bizokorohera none ntanakimwe wewe wewe uzokumva nyene ubinezererewe yego yego mwavyumvise yuko atakibazo na kimwe so turangiza rero kino kiganiro ngira mwamubonye twaje kugira kumbure tumuganirize mwumvirize ibyakeneye ikintu we ubona cyo bagikeneye kugira ngo abe muzima cyanyuma kugira duca turangiza nka wewe ubona cyo barikiye we mwakuranye ari mukuru wawe be ni mukuru cyane mutoyi wawe oya akwirikira jewe kubisanzwe ivyo mbona ubu muhungu wacu umuntu nyene zaramukurikirana hama kaja hamwe n'abandi ngira ngo nkuwo musubiza nk'ikiryo shure yo binezerererwa haba umuntu akazara muhitaho nyina muhanka gasabuni akabona yuko ari mu bandi abona ataza baramubwira yuko ayo bari kimuga okay ngira mwavyumvise yuko agiye kwiryo shure bakamukurikirana agiye kwiryo shure agakira bakabona yuko akomeye abandi bana rega baza baramubwira ko ari kimuga nawe gacha hariho abandi ntaguciriyemo hariho abandi bigayo bameze nk'uko ni benshi abantu usanga bari mu iryo vuriro n'abana bafise ubumuga butandukanye bari hangaye ku kwezi oya twico gihe twamuhira 45 mugubu ukukwera urabona n'ibintu by'ubu byarabaye byaraduze ubu ntitwokubwira igiciro ciwe kweri ntavyo twomenya twenda kubaza muze mubaze rero hanyuma abantu bari ko baradukurikirana ngira bazobahinyisha ego tugiye kubikurikira murakoze cyane nibaza yuko mwe mwadukurikiranye mugiye mubonye byinshi muramubonye uno musore nibaza muramubonye ukuntu ameze n'ukuntu yitwa kandi murabona ko afise ubwenge kuko umuntu adafise ubwenge ntiyoshobora kunyishura ibibazo namubajije ariko mwumvise ko ino ngwara yoshobora gukira kubw'ibyo rero mugira ico mukoze kugira ngo bino bintu bihere hanyuma azobe umushikiranganje wanyu azabarongore kandi azobatwara neza uzobatwara neza yego ikintu uzobakorera wibaza ko uzobakorera mu Burundi ni waba umushikiranganje niki jewe ndibaza yuko no meze nk'abandi none nakino cyane kandi hunze byinshi ikintu bakorera bene gihugu niki abene gihugu no bafashe na jewe nkuko bafashe hariho indege mu Burundi wogurira abarundi indege iziravomera imirima izuba ryatse none nagiye ana ko ibiharage biteze ngira wocuguri indege ikazirabavomerera kubera izuba urabona ko kwizuba ryataze nyene habavye niko wocuyigura murakoze cyane haba harimo n'utuntu two kujajura muravyumva mugabo nubwo haba harimo utuntu two kujajura tuba turi mu ubwenge ni kwa kundi nyene tuguma tuvugana kugira ngo mugire ico mukoze so dusezera reka akajambo kamwe kanyuma uno muntu yobwira abantu bahora bashigikira kino gikorwa cyo gufasha hari abantu bari muri Australia hariho umumama ari muri Australia hariho n'ubundi mumama yabonetse ari muri Australia afasha kino gikorwa hariho na KP1 ari muri Etazi akajambo kamwe babwira jewe nukuri mbaye ndabakengurukira kubona bashitse ngaha kudukurikirana ndiko ndabasaba yuko babandanye batuba hafi badukurikirane mu bumuga bwacu babona iyo bari hose
twongera tuyipfuriza neza kuzoza baradukurikirana aho bazoba bari hose. Tubasaba ibi bintu ntibabigarukirize ngaha, babandanye riho batujana imbere, natwe turabe ko twoteye intambwe tukaba nk'abandi. Murakoze cyane, reka kumbure tubasezere tuvuga ati mwakoze mwebwe mwadukurikiranye, mwakoze ikintu gikomeye, mudukurikirane mwongera mugira partage ino video ibone benshi, kuko bino bintu birakira. Kandi wimagine ari wewe umeze uku canke umwana wawe canke umubanyi wawe, nawe byo guhicirwa, ariko akize byo bishimwe. Woja ku Mana ugatanga ikimazi gushimira Imana kuko iba yagukuye ahantu nka ibi bintu birakira. Ni ingwara ikira, urumva ko abaganga bavuze ko ari ingwara ikira. Ugira ico ukoze kugira ngo uno muntu amere nkawe. Imana ibahezagire cyane, mwakoze kudukurikirana, ariko mugira ico mukoze kugira ngo uno muntu agira hapfuye. Hello, Inangai, Dambazari.